niba Imana yaributse Aburahamu mu busaza bwiwe, niba Imana yaributse Sara mu butamakazi bwiwe, niki kigutumye ugira ubwoba? Niki kigutumye uyivako? Niki kigutumye utakaza ukwizera? Ego wogira koba mugabo nikaguherane, ego wokekeranya mugabo nibiguherane. Ndagomba ngo uyu munsi wongere ureme, ndagomba ngo uyu munsi wongere wizere, ndagomba ngo uyu munsi wongere uhagarare. Sinzi ukuri buhagarare, sinzi ukuri bwizere, ariko ndumva ashaka ko wongereza, ndumva ashaka yuko ukwega ukwizera kwawe ukagukuraho kuri noneho ukakugeza ahandi hantu. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Mama Nyisho ndabaramukije, amahoro y'Umwami Imana abane natwe twese aho duherereye. Ngarutse tuganire ku ijambo ry'Imana, ngarutse twumve icyo Imana iri kiratubwira, iri kiravugana natwe muri ino minsi. Murazi yuko tumaze iminsi tuganira ku rugendo rwa sokuru wacu Aburahamu, kugira ngo twibukanye ku bijyanye no kwizera, kugira ngo twibukanye n'ibintu umuntu ashobora guhura nabyo mu gihe ari muri iyo nzira yo kwizera, kugira ngo nawe bikorohere cyangwa se bigufashe kuba muri uru rugendo rwo kwizera. Rero uyu munsi numva nezerewe cyane, numva mpimbawe, kubera yuko iminsi yari ibaye myinshi, urugendo rwarabaye rurerure, twongeye kugendana na sokuru wacu muri urwo rugendo yagiye aragira, gushikaho mvuga ntibazava bati none iryo sezerano by'ukuri rizoteba ribaho, rizoteba rishika, bimeze gute? Ariko fise umunezero mwinshi, fise akanyamuneza cyane, kubera yuko Imana yacu ntabwo ibesha, Imana yacu ntabwo itubwira utujajwa, Imana yacu ntabwo ivugana natwe kugira ngo ituryohereze. Oya, Imana yacu itubwira ibintu biri fonde, kandi twaravuganye yuko iradutwara buhoro buhoro kugeza ikadushikana kwisezerana. Rero uyu munsi nje ngo tuvugane ku ivuka rya Isaka. Jya kubwira ngo inyuma yo kunanirwa mu rugendo, inyuma yo kwibaza, inyuma yo kwitekerezaho, inyuma y'ibibazo byinshi bitandukanye, inyuma yo gukekeranya, amaduto ntabura, ariko uyu munsi nzanye umunezero kubera ko tuje kuvugana ku ivuka rya Isaka. Byaratebye, Aburahamu arazunguruka arakijya nino, ariko ntibyabujije yuko ashika kwisezerana. Rero nicyo gituma umutima wanjye uguwe neza, nicyo gituma mpimbawe, nicyo gituma numva no kubwira ngo tora agatebe twicare, nicyo gituma nubwira umutima wawe ngo himbagwa. Nimba Imana yarajanye na Aburahamu ikajana nawe gushikaho aronka Isaka, bwira umutima wawe ngo tuza unezerwe uhimbagwe, nanje bya bindi ndindiri, nanje bya bindi nizere, nanje bya bindi Imana yavugana nanje nzobishikako. Rero nicyo gituma ubona naje n'akanyamuneza kenshi, kubera yuko Imana yacu igira neza. Rero tubane, mugumane nanje, tugiye kumviriza ijambo ry'Imana, twumve ingene byagenze, twumve ingene Imana yagiye iragira neza. Tugiye rero gusoma mu Itanguriro igice ni 21, dusoma ku ivuka rya Isaka. Uhoraho agendera Sara nk'uko yavutse, kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara asaminda, abyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe, mu gihe cyashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye mwene. Umwana Aburahamu yabyaye amwita Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse, nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yabyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga ati, Imana irantwengeje, kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Ati, hari uwogize icyo abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana? Yamara amuvyaye ko umwana w'umuhungu mu butama bwiwe.
mu byumve yamubyaye ko umwana w'umuhungu ngo mu butama bwiwe, ntabwo ari mu busore, ntabwo ari no hagati na hagati, ariko mu butama. Mugabo igihe cy'Imana iyo kigeze, iyi saha y'Imana yuzuye, peu importe umwanya, peu importe igihe, peu importe aho hantu uko uvyiyumvira cyangwa uko wowe wabipanze siko bigenda. Ariko iyo mu gihe Imana yo iba yarabiteguye, mu gihe Imana yo iba yarabipanze, irafise ukuntu izobigenza gushika igushikanye hahandi. Sara ngo aravuga ngo ninde yobariye Aburahamu ngo Sara umugore wawe azokonsa, atariko noneho mu butama bwiwe ndamuvyariye umuhungu. Ni après vya bintu byose twagenda turabona, cyagiye cyose bagenda bararondera amayeri, twite gutya tugire gutya. Muretse kwanza ko Aburahamu yatanguye kugira ubwoba bw'urugendo agendana na Loti, kandi muri gahunda bitarimo, nabwo muri gahunda Imana yari yarateguye ngo bagendane na Loti. Ariko Aburahamu atinya urugendo, atinya kwijana, atinya donc kwifatana urwo rugendo. Aravuga ati oya singenda jenyene, reka njane na Loti inshuti yanje. Kandi uri kuravyiyumvira womenga birumvikana, womenga nivyo, ariko muri plan y'Imana ni harimo yuko Aburahamu ajana n'undi muntu. Ariko Aburahamu kubw'ubwoba atangurana urugendo na Loti. Twarabibonye, ndiko ndasa nk'ugira akaresume ko turahejeje kumva, turiko turagenda ku musozo. Hasigaye akantu kamwe gusa nkeneye ko tuzovuganaho, ubundi urwo rugendo nkizera ko uko gwamfashije ko ariko nawe gwagufashije. Rero ariko twarabibonye ngo bageze igihe baragenda, abakozi apana na bashebuja, abakozi, ni kuvuga ngo abakozi ba Aburahamu n'abakozi ba Loti baratata. Maze Aburahamu kubera sagesse yari afise aravuga ati dore abakozi bacu byagenze ukunuko, ati rero ntidupfa ubusa nshuti yanje, ngwino utora, ati dore hano hantu ni hanini, tora aho ushaka, irabire wiwe widagire, jewe ndatora ahasigaye. Murazi yuko ubushize twabonye aho Aburahamu yatinya akabwira Sara ngo yiyite umushiki wiwe, kandi si rya mbere. Ariho n'ahandi twari twabonye naho nyene Aburahamu yari yasavye ngo Sara yiyite mushiki we. Ariko twagiye tubona ingene Imana iteramira ijambo ryayo kugira ngo rishitse, twagiye tubona ingene Imana iteramira isezerano, bidatewe nuko turabanyembaraga cyangwa se ko twabaye maso, ariko muri bwa bwizigirwa bw'Imana, muri ya ntumbero y'Imana, muri ya gahunda y'Imana, naho twebwe tutoba bizera, yoyo ihora ari umwizigirwa, iteramira ijambo ryayo gushitsa irishitse. Rero ikibazo ni jewe nawe, twebwe jewe nawe biri gute? Jewe nawe duteramiye gute isezerano? Mbega jewe nawe turi maso? Mbega jewe nawe twifashe gute? Ariko twagiye tubona yuko muri urwo rugendo nta Imana yataye Aburahamu, na Imana yamusize, na Imana yamubwiye turimenya, na Imana yamubwiye ati wabigize ubibona rero niwibeko. Ariko Imana yagiye ibana nawe gushitsa irashitsa isezerano. Mwibuke ko twagiye turavyiga, hari aho Aburahamu yazimanye abamarayika, arigiye bamubwiye ati mu mwaka nk'uyu Sara aratwenga, kandi nanje no twenga, ni uko nanje n'ubu ari ibintu ushaka kwiyumvira nka twenga, kubera yuko uko biteba, uko duteba kurindira ni kumengo bigenda birataka novera. Haragera n'igihe ukavyibagira, ugasa ni nkaho ubwiye Imana ngo Mana ngo ndakubabariye, ibi ngibi warabishoboye, niba urabishobora, ariko ndabyitegereje neza nsanze ibi byarakunaniye nabyo uzoshobora. Natwe hari igihe bitubako, natwe hari igihe bigenda gutyo, ikintu ugasanga warakivuyemo, ikintu ugasanga waracibagiye. Ariko independement yuko twizera cyangwa yuko twiyumvira, Imana yacu ntabwo isezerano, Imana yacu ntabwo ibivamwo, Imana yacu irateramira isezerano gushika ikarisohotsa. Rero nshuti mukundwa, niba Imana yaributse Aburahamu mu busaza bwiwe, niba Imana yaributse Sara mu butamakazi bwiwe, niki kigutumye ugira ubwoba? Niki kigutumye uyivako? Niki kigutumye utakaza ukwizera? Ego wogira koba mugabo nikaguherane, ego wokekeranya mugabo nibiguherane. Ndagomba ngo uyu munsi wongere ureme, ndagomba ngo uyu munsi wongere wizere, ndagomba ngo uyu munsi wongere uhagarare. Sinzi ukuri buhagarare, sinzi ukuri bwizere, ariko ndumva shaka ko wongereza, ndumva shaka yuko ukwega ukwizera kwawe ukagukuraho kuri none ukakugeza ahandi hantu. Ndaguhamagarira kwizera Imana, ndaguhamagarira kwigira icizere, ndaguhamagarira kwigira confiance, ndaguhamagarira kumva
ukumva ko iyo mana yawe uyisumbije ibihurimwo, iyo mana yawe uyisumbye imyaka, iyo mana yawe uyisumbye ubutayu, iyo mana yawe uyisumbye ubugaragwa, iyo mana yawe uyisumbye ubugwayi, iyo mana yawe uyisumbye karabaye, iyo mana yawe uyisumbye gutabwa, iyo mana yawe uyisumbye kwankwa, iyo mana yawe uyisumbye kubeshegwa canke se kudodoberezwa, iyo mana yawe uyisumbye ibintu byose. Uyu munsi ndagomba ngo ikintu cyose kiriho kiraguca intege ucirukane, ndagomba ngo ucimure, ndagomba ngo umutima wawe wuzuye ibitwenge, ndagomba ngo unezeregwe. Uko biri kose isezerano ry'Imana rirasohora, uko biri kose isezerano ry'Imana rirashika. Nitayeho igihe rimara, nitayeho ibintu biteye ubwoba ucamo, nitayeho ivyo muhura bitandukanye, nje kukubwira ngo isezerano ry'Imana riratinda ariko rigasohora, riratinda ariko ukazoribona, bikazova mwa bya bindi by'indoto, noneho ukarikoreshaho amaboko, ukaribonesha yawe amaso, umva ukongera kuvuga ubukuru bw'Imana ukundi. Sara ngo aravuga ngo ninde ari kubwira Aburahamu ko jewe no mwonkereje, atariko noneho ndamuvyariye umuhungu mu busaza. Umva nta majambo menshi uyu munsi mvuga, ndagomba gusa ngo wowe untize ukwizera, tuzamure ukwizera, twongere duhagararane n'Imana. Ntaco bitwaye, ntaco bivuze, nta nico bimaze, nta nico bigiye kwica, nta nico bigiye guhagarika. Nagira ndakubwira ngo ikintu Imana yavuganye nawe uko kiri kose, uko kingana kose, ukaba waravuganye n'Imana, ukaba wumva umutima wawe ukubwira ngo jewe nagenze nk'uko Imana ishaka, jewe ntabwo nishe isezerano, jewe nagumye mw'ibarabara ryarindi rigororotse rimwe Imana yambarira, naho byashitse nkagira ubwoba, naho byashitse nkakekeranya, narahindukiye nsubira inyuma nsaba imbabazi Imana, kandi Imana yaranyumvise. Nagira ndakubwira ngo niwe ndiko ndavugana nawe. Imana yiteze kugirira neza, Imana yiteze kugutangaza, Imana yiteze kugushikana kuri bya bindi abantu bagatangara, abayemera n'abatayemera bakavuga ngo rega bwa bundi ni Imana, kubera ko icyubahiro cyayo ntawe bazogisangira. Kandi reka nkubari, Imana ni Imana ntabwindurwa n'ibihe, Imana ni Imana ntabwindurwa n'imyaka yawe, Imana ni Imana ntabwindurwa n'ukuri kurakora n'imbaraga nyinshi, ntabwo ihamagurwa n'amasengesho menshi, ariko mu buntu bwayo, muri rwa rukundo rwayo rutangaje, niho Imana ije gusohorera isezerano. Sara abyara umwana w'umuhungu, uvyumve neza, w'umuhungu. Muribuka ko kera abakobwa ba mama muze dushime Yesu, yarakoze, yaradutambukishije atugeza ahantu atuma natwe tugira ijambo tubukundi kuntu bimera. Kera ngo baharura abagabo, abagore n'abana ntibabamo. Rero no kuvuga ngo Sara iyo abyara umukobwa, ngira nyene yari kuvuga ati yego ndonkeje, yego ndavyaye, ariko mugabo reka nkubwire, umugisha Uwiteka atanga nta nduru ziwukurikiza. Umugisha Uwiteka atanga uza wuzuye, uza wikwije, uza unengesereye mbese. Rero mu busitamakazi bwiwe, mu busaza bwa Aburahamu bavyara umwana w'umuhungu. Nagira nkubwire ngo rero Imana ntabwo izoguha igicuba, Imana ntabwo izoguha amashimwe atuzuye, Imana yacu izoguha amashimwe yuzuye, izoguha amashimwe yivugira, izoguha amashimwe yayandi abantu batazobasha kukubaza ngo mbese, ahubwo bazovuga bati erega Imana yarakoze, erega Imana yaratabaye, erega Imana yarishuye. Nshuti mukundwa, niwitwaze imyaka, niwitwaze igihe bimaze, niwitwaze ingene umubiri wawe umeze, niwitwaze iyo uvuka, hoya, kubera yuko Aburahamu yasohowe mu nzu kwa Setera, ajanwa ahantu ubundi yari nk'inyambukira, ariko Imana igira igihugu imugabire. Rero niwitwaze Yehova, niwitwaze iyo usengera, niwitwaze ikintu na kimwe, we gusa ube wizera Imana, ube wemera Imana, ube ugerageza gukiranuka kuri gato na kaniniya, ubundi araja bigenze neza, araja bisohore nawe bigutangaze, araja bisohore nawe bikumize. Gira umugisha.